Hari inkuru tugiye kugaruka ko itarumviswe na benshi. Umwigeme wahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Umwigeme Bunyoni yamuhaye urupapuro inyuma y'urubanza rwiwe ku munsi wa kane. Ujejwe igendereza n'igipolisi baragiye gusaka Icumba Bunyoni afungiwemo, basanze hariko nimero za telefone kuri urwo rupapuro, bibajije ko afise telefone ngendanwa. Ivyo biruko mu gihe abapolisi bacungera ico cumba bahawe itegeko, tumusi tuzosanga telefone mw'ico cumba muzoca mwinjira mugumane yo, nta telefone nimwe yasanzweyo, niko amasoko muri iryo bohero yemeza. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Numwanya w'amakuru hagezweho, turaza kugaruka ku rubanza rwa Umwigeme Bunyoni ndetse n'icavuyemwo. Ndagusaba kugira ngo aho uherereye hose ntuze gucikwa ni inkuru twabatohoreje. Makuru rero hatandukanye turatohoreza avugwa cyane muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, inkuru zivugwa cyane mu kibano, ziba zinyegejwe, hari biba bitangazwa n'abategetsi batandukanye, bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru, navyo tubigarukako. Wahoze ari umushikiranganje wa mbere arababazwa n'ukuntu afunzwe bunyamaswa, agasaba kurekurwa vy'agateganyo. Irenguka rya mbere mu ntayi y'icese ryabaye kuwa kane. Nuwahoze rero ari umushikiranganje wa mbere General de Police Umwigeme Bunyoni imbere ya sentare ntahinyuzwa. Urwo rubanza rero rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega, ricunzwe cyane. Yahoze ari umugwanyi, ashobora no gufungwa imyaka 30, yiyamirije uburyo afunzwemo bumeze nabi, anasaba gutezurirwa vy'agateganyo. Cariho cumushikiriza amanzi Republika yansi iyo ngingo. Bandi bafungwa nka Colonel de Police Desire Uwamahoro, bivugwa cyane ko yateguranye kudeta na Umwigeme Bunyoni yahoze arongoye igipolisi kigwanya imigumuko. Hari Samuel Destine Bapfumukeko, hari yari umutegetsi mu vy'igendereza, na Kome Niyonsaba yahoze ari umu engineer akurikirana amazu ya Umwigeme Bunyoni, nabo nyene bararengukijwe kuri uwo munsi, nabo nyene basavye sentare kubarekura vy'agateganyo. Rero ngo uburyo bompi canke bose bafunzwemo ngo bwoba ari bubi. Imbere ya sentare ntahinyuzwa, rubanza ntirwumvirijwe mw'idoni, abacamanza babanje kumviriza ibibazo. Gutyo General Umwigeme Bunyoni afashijwe n'ubunarina yavuze ko afunzwe nabi cane. Yarageze ati, mfungiwe mu kumba gatoyi gafise imiryango 3 yugajwe amagufuri. Hari abapolisi 2 bama bacunze, habaye ikibazo vyogorana kugira ngo ntabarizwe kuko imfunguruzo zabitswe n'umukuru w'ibohero rya Gitega n'urongoye igipolisi muri aka karere. Niko Umwigeme Bunyoni yagaragaje umubabaro. Yasabye ko rero arekurwa atanze ingwati, agasigura ko agwaye indwara idakira. Aho yagize ati, ngwaye diabete ya type D, imiti nafashe ntiyatumye amagara yanje yifata neza, nditeguye gutanga ingwati mbere n'ubutungane bwarafashe amatungo yanje agizwe n'amazu n'amafaranga miliyoni 300 z'amarundi, ngo niteguriye gutanga nk'ingwati. Niko rero Umwigeme Bunyoni yasabye. Cariho cumushikiriza amanza yasabye ko General Bunyoni yogumizwa mw'ibohero kubw'itegeko ry'ubutungane, kabandanya kandi avurwa nk'abandi bafungwa ariko ari mw'ibohero. Bandi bantu rero nabo bariko barakurikirana. Colonel Police Uwamahoro Desire yahoze arongoye kambi gwanya imigumuko, afashijwe n'umushingwamanza wiwe, nawe nyene yasavye kurekurwa vy'agateganyo kuko gushika ubu atacemezo atawishwe canke ikindi cose coza kimwagiriza. Niko rero baburanye. Colonel Uwamahoro n'intwaza ngabo itubaha abamurongoye, ngashobora no gukora ibibi ivyari byo vyose kandi agashobora no guturaka mu gihe yorekurwa vy'agateganyo. Niko yicariho cumushikiriza amanza yishuye. Ubundi mufungwa yumvirijwe nkuko nabibwiye n'abacamanza ba sentare nahinyuzwa. Samuel Destine Bapfumukeko yavuze ati, ndafise ibikomere mu ruti rw'umugongo kandi narabazwe. Ivyo yicariho cumushikiriza amanza yamiriye kure, agasigura ko yo kwihangana utungane ugakora amatohoza, nawe nyene yari afise uwo muburanira. Bandi bafungwa bane harimwo Kome Niyonsaba yahoze yubaka amazu ya Umwigeme Bunyoni, nabo nyene bararengutse mu ibohero rikuru rya Gitega. Nta makenga berekanye ajanye n'ivyo baregwa, bagize ati, turitegure kubandanya urubanza atanu dufasha kuburana, ndiko babwiye abacamanza.
Byumba rero vyarasatswe. Umwigeme wahoze ari umushikiranganje wa mbere Umwigeme Bunyoni yamuhaye urupapuro inyuma y'urubanza. Ubujejwe igendereza ry'igipolisi baragiye gusaka icumba Bunyoni afungiyemo, basanze hariho nimero za telefone kuri urwo rupapuro, bibajije ko afise telefone ngendanwa. Ivyo biruko mu gihe abapolisi bacungera ico cumba bahawe itegeko, tumunsi tuzosanga telefone muri ico cumba muzoca mwinjira mugumaneyo. Nta telefone n'imwe yasanzweyo, niko amasoko muri iryo bohero yemeza. Umutekano rero wari wongerejwe. Urubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega, atakinyamajwi, kamera, isaha, amarori bihari. Abapolisi bari bafise ibigwanisho vya rutura bari barungitswe ho, barongowe n'urongoye akarere ka Gitega mu gipolisi Jerome Nibibogora hamwe n'abandi bakozi bo mwigendereza. Abanyagihugu benshi bagiye gukurikirana urwo rubanza rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega, aho Bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi guheze. Kubw'amasoko yacu, nta numwe yari yemerewe kwinjira ni telefone yiwe. Abantu bose yasakwa imbere yo kwinjira. Ivyo kuramutsa abagwaye navyo nyene vyarahagaritswe. Amabarabara nayo yose yo mu micungararo arugarwa n'igipolisi, niko bivugwa n'ababibonye. Bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi cyagarutse kuri iyi nkuru. Abategetsi mu bijanye n'ubutungane bw'u Burundi bafashe ingingo yuko rubanza rubera mu ibohero rikuru rya Gitega. Inzu y'amanama yateguriwe ico gikorwa, niko amasoko yo mu butungane no mu mabohero yamenyesheje. Kabakurikirana ku cacu guhungabanya umutekano w'igihugu n'ubutunzi bw'igihugu, gutunga ibigwanisha atafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu. Bwa parake nkuru na sentare nahinyuzwa ashobora no gufungwa gushika ku myaka 30. Amashiramwe menshi yo mu gihugu na mvamakungu savye ko huba urubanza rudahengamye, kandi akababazwa nuko atakurikiranywe ku vyaha nyavyo yakoze muri kahise cyane kiri umushikiranganje w'umutekano. Urubanza rero ukaba rwarashizwe mu mwiherero. Banywanyi bacu, nagira ngaruke kuri Umwigeme Bunyoni n'urubanza rwabaye ku munsi wa kane. Ndabasaba kugira ntimuzocikwe n'ibindi bitandukanye kuri iyi ngingo. Tuzobigarukaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Aho muherereye hose rero bandanye kugira uwa Mungu mwiza. Imana ibahezagire.